bakunzi b'ikigo Nufotec Burundi hamwe n'imigwi yacu ya WhatsApp y'intungamagara Nufotec ingaburikiza. Ikigo Nufotec Burundi cyabaronkeje uburyo bushasha bworoshe bwo kuronka no kuzigama ibiganiro vyacu ntungamagara bitunganywa n'ikigo Nufotec biciye kuri YouTube Nufotec Burundi kandi utarinze gutama. Hari intambuko nkeya cyane zoroshe cyane ucako ukaba ushikiriye kandi uzigamye ibiganiro vyacu ntungamagara. Izo ntambuko nazo ni nkizi zikurikira: fyonda ico kiraro canke link cha YouTube ya Nufotec Burundi tuguhaye, ariko wiyubare kubanza guca muri YouTube ngo wandikemwo Nufotec Burundi, ahubwo ukurikira ico kiraro ugifyondeko abe ari cyo cyonyene kikujana kuri YouTube yacu. Ukaramuka wanditse muri YouTube ijambo Nufotec Burundi, uraza kuzimagirika usange waciye ku muhora wacu atariwo. Kabiri, umaze kwinjira muri YouTube uciye kw'ico kiraro link cha Nufotec Burundi, cha ufyonda ahanditse akajambo eme, canke ukoresha icongereza ufyonde kuri live, aho ubu tweretse ibiganiro vyaguhimbaye ivyo ari vyo mu mukimba w'ibiganiro bihari vyo mu buryo bwa audio canke video. Gatatu, fyonda ku kajambo subscribe namba ukoresha icongereza canke s'abone namba ukoresha igifaransa. Aho uba ubaye umunywanyi agiye guhora aronswa ibiganiro vyacu ntungamagara vyose uko bisohotse. Kane, fyonda ku gakengeri ubona aho iburyo. Umaze kugafyonda ko haca haza ahanditse ngo all mu congereza canke tout mu gifaransa, ufyondeko. Aho naho iyo ubikoze uba wemeje yuko ikiganiro cyose gisohowe na Nufotec kuri YouTube, wewe uca ubibona yuko duhejeje kugisohora, hanyuma ukaca ugikurikirana utarinze kurinda kukirondera. Gatanu, fyonda kuri share canke kuri partage bivana n'ururimi ukoresha, kugira ngo ushobore gusabikanya n'abandi ico kiganiro kiba caguhimbaye nawe. Ushobora no kucugitanga kuri WhatsApp biciye mu gutanga iyo link ya YouTube kugira ngo uwo gikeneye wese agishikire bitagoranye. Ico uvyungukiramwo gikomeye iyo winjiranye kuri link canke ku kiraro ca YouTube ca Nufotec Burundi, hanyuma ugakora ivyo ndakubwiye, wunguka ibi bintu bitanu bikurikira. Ubwa mbere, uba wiyemeje ko ubaye umunywanyi w'ibiganiro vyose ntungamagara vya Nufotec Burundi twasohoye n'ivyo tugiye kubananya dusohora bishasha, ugahora ubironka biciye kuri YouTube. Kabiri, ikiganiro cyose ntungamagara kiba gisohowe na Nufotec Burundi uburonse uburenganzira bwo kucukironka kikagushikira utarinze kurinda kukirondera wewe, aribyo twita notification. Gatatu, nta kiganiro ntungamagara na kimwe mu byo Nufotec Burundi yasohoye cyangwa ngiye kubandanya isohora kizosubira kugutakarana ukundi nk'uko byama byabagendeye kuri WhatsApp, kuko ivyo biganiro byose twasohoye turiko turabishira kuri YouTube vyose, n'ibindi byose tugiye gusohora biguma kuri YouTube. Kane, ikiganiro cyose ukeneye mu byo twasohoye no mu byo tugiye kubandanya dusohora uzohora ukironka umwanya wose ukigombeye utarinze kugisaba admin mu migwi ya Nufotec ingaburikiza, kandi ntigisubira kugutakarana ukundi kuko kiguma kuri YouTube, ukacikora ku mwanya wose ugombeye kandi ukagisabikanya n'abagenzi umwanya wose ushaka. Gatanu, ugomvye urashobora gushira application yitwa TubeMate muri telefone yawe uciye muri Google. Iyo application ikagufasha yuko ikiganiro cyose ukeneye ushobora kugikwega, telecharge ukagishira muri telefone yawe ukacugurura bitakuruhije kandi bitagutwaye amamega menshi, mugabo ari uko wabanje kuba umunywanyi wa YouTube Nufotec Burundi. Aya mahigwe rero mashasha tubaronkeje biciye mu izo nzira tubasiguriye, kwizera yuko mugiye kuya profita
kugira ngo na vya bindi vy'uko ibiganiro tubahaye kuri WhatsApp biguma bibatakarana buri mwanya musaba bishasha musaba kandi natwe bikaturusha. Ivyo bigiye gusezererwa kuko ibiganiro muzoguma muvyironkera biciye kuri YouTube. Abadafise amamega naho mukabiteresharija bivuye kuri YouTube, mukabikurikirana kuri telefone zanyu mutarinze gutama kandi mutarinze kubisaba. Umwanya wose mubikenereye niwo mubironkera. Sabikanya na benshi ico kiraro ca Nufotec Burundi kuri YouTube, bari mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Afrika y'Epfo, mu Bushinwa, mu Butaliyano, mu Suisse, Amerika no mu mihingo yose yo kw'isi, kugira ngo izi nyigisho z'ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi mu buvuzi kama mu buhinga buribereye arico Nufotec Burundi bibandanye gusakara hose mu ntumbero yo kwifatanya natwe mu gukinga indwara n'imibabaro mu bantu. Mwari kumwe na Maître Alex Harimenshi, umurongozi w'ikigo Nufotec Burundi. Bye bye.